ubu akaba ari wa mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi kuri radio Nderagakura. Radio Nderagakura irabibukije ko gukubita inkoshi canke inkoni umwana, ingumu, amakofe, imigere, kumukwega amatwi canke imishatsi, kumurya ibinuma, kumucekangura uburiko uhohotera umwana. Bavyeyi, mwiteho kwama mwubahiriza agateka k'abana banyu. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteramanye na radio Nderagakura kaze muri ano makuru tugira ngo tubashikirize nayo bikuru biyagize bikaba bimeze gutya. Abakozi bo mu ngoro yitiriwe Ntare Rushatsi bakoze ibikorwa rusangi kuri wa gatandatu bakamenyesha yuko bitavye akamo kase barundi kebura abarundi kuguma bakora isuku aho babaye. Ishure shingiro rya Muhinga ya mbere riri mu mashuri yakira abana bagendana ubumuga butandukanye. Umuyobozi w'iryo shure Basomingera Jean Baptiste akabivuga mu ntumbero yo guhimiriza abavyeyi bafise abana bamugaye kubajana ku ishure ntibabagumize muhira. Kuri wa gatandatu niho hatigwa abasaseredoti bashasha muri paruwasi ya Karinzi muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mwungere mukuru wa diocese ya Bujumbura yahereje inkuka ya misa akaba yabasavye ko amabagira bituri Imana mu gihe bari mu bibagerageza. Izi nizo ngingo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya duca tuja mu idonido. Jera Ntakarutimana ni wari mu buhinga bw'ivyuma makuru mugira mu yashikirizwe na Anosiate Ndayizigiye ndasubiye kubaha mwiriwe ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Abakozi bo mu ngoro yitirwe Ntare Rushatsi bakoze ibikorwa rusangi mu gukubura no guharura ivyatsi ku nkikiro yahari iyo ngoro mu ntara ya Bujumbura hari kuri uyu wa gatandatu. Hakizimana Edouard Dieudonné ajejwe igisata c'intwaro n'ubutunzi ku kirimba c'umukuru w'igihugu yamenyesheje ko bitabiriye akamo batewe n'umukuru w'igihugu ko gukora isuku aho barangurira imirimo ivyo bikorwa kandi bikaba vyari vyatewe iteka vyitabiriwe n'abene gihugu bo muri komine ya Isare na komine Mutimbuzi. Bahuriye ngaha ku kirere c'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi kugira twitabe akamo nyene cubahiro umukuru w'igihugu yashikirije indongozi mu bisata vyose vy'igihugu igihe yariko arabaha impanuro mu buzima bwose bw'igihugu kw'itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu yahaye impanuro ibisata vyose n'igisata rero gikorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu kitavuyemwo yaradusavye yuko uraba yuko ibijanye n'isuku ngaha ku kirimba ko kwikubitagasha. None rero tuboneyeho akaryo ko gukengurukira nyene cubahiro umukuru w'igihugu nk'umuvyeyi adahengeshanya guhanura no gukebura abajejwe twebwe abana biwe. Nkengurukira abajejwe intwaro ngaha muri Bujumbura bo bagendeye wa muco w'ikirundi wuko umubanyi yama aterera agacumu k'ubumwe iyo babana. Turakengurukiye buramatari w'intara ya Bujumbura na mustanteri w'ikomine ya Mutimbuzi eka n'abajejwe amazone yose aherereye muri aka karere. Murabona yuko twitavye turi benshi abakozi bo mu kirimba c'umukuru w'igihugu ngaha kwa Ntare n'ababanyi bacu bo ngaha muri komine ya Mutimbuzi. Ariko murabona ni intango, igikorwa kiracahari, umushike uracahari. None rero tubandanye dufashanya ku buryo mu minsi mikenyi nk'inyuma y'inyenga 2 canke 3 twoba twasukuye kugira dushire mu ngero ako kamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Hanyuma tubatumiriye rero ko mwobandanya mwitaba kamo nitwabatera kamo mugaruke kugira mu minsi mikenyi abazoza baraca bose babaciye mwibarabara babone yuko ikirimba c'umukuru w'igihugu gisharije kandi giteye igomwe. Murakoze. Hagiye gutunganywa gushasha ibijanye no kuraba amafaranga yinjira mu kigega ca leta avuye mu bijanye no kuraba ko imiduga ikomeye
byashikirijwe mu nama shikiranganje yabaye ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya gatanu Mukakaro uyu mwaka. Umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntawugwamiye akavuga ko ivyo bizogenda uko kuko leta yahora ihabwa amafaranga makeyi avuye muri ico gikorwa. Integuro y'itegeko nshikiranganji risubiramwo itegeko nshikiranganji nimero 720 agakwego 540 agakwego 1054 y'itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2019 yerekana ishigwa mu ngiro ry'umugambi wo gusuzuma kw'imodokari zimeze neza hakoreshejwe ubuhinga bwa none be n'itangwa ry'uruhusha ryo gutwara abantu n'ibintu. Kwigenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2015 leta y'u Burundi yaragiraniye amasezerano n'ishirahamwe Global Smart Technology Burundi yo kwandika imodokari zo mu Burundi no gukora agatabo kazo ku kiringo c'imyaka 10. Kwigenekerezo rya 6 ruheshi umwaka wa 2019 inyuma y'imyaka 4 ayo masezerano agiyeho harashizweho itegeko nshikiranganje ryerekana ingene uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro. Iryo naryo rishinga ko ku mahera azorihishwa ishirahamwe Global Smart Technology Burundi rizotwara hagati y'ibice 75 n'ibice 47 kwijana, ishirahamwe Otrako naryo hagati y'ibice 35 na 15 kwijana, ikigobere naco hagati y'ibice 35 kwijana na 15 kwijana. Iryo gabugwa ry'amahera ryari isunze iryo tegeko nshikiranganje gushika kwigenekezo rya 29 ruheshi umwaka wa 2021 aho hafatiwe ingingo yo guhagarika gukura amahera kuri konte asanzwe acako kubera hari utunenge twibonekeje muri uko gukorana kwa leta n'iryo shirahamwe. Kwigenekezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2021 ubushikiranganje bujeje gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ubujejwe ikigega ca leta bwasabwe ubwa mbere gusuzuma icy'uruhande rumwe rwose rufise nk'umutahe muri uwo mugambi, ubwa kabiri kuraba icumwe wese yoronka hafatiwe ku mutahe afisemwo, ica gatatu ca nyuma gutegura amasezerano mashasha atagiramwo ubugunge. Mu makuru avuga mu gisata c'indero igiswahili ngo n'ururimi ntahara kugira uburundi bwinjire neza mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ivyo vyavuzwe na Oscar Mushengezi yari yaserukiye umushikiranganje w'indero mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igiswahili usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya ndwi Mukakaro ku mwaka utashe. Akavuga ko ibice bingana ivya 4/3 by'ababa muri uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga igiswahili. Igiswahili ni rumwe mu ndimi nyinshi zivugwa mu Burundi, mugabo rufise akabijya karuca ibindi kubera ko kuva aho leta ifatiye umugambi wo kuja mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bita EAC byaribonekeje ko igiswahili ari umwambiro ukomeye kugira tuje muri uwo muryango kandi tungukiremwo, kuko baragaragaye ko abantu barenga ivya 4/3 zaba muri ibi bihugu gize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga igiswahili. Urumva rero tiko turagira ubumwe bw'ubutunzi mu myisiza, tuzogira ubumwe mu bya politike. Urumva ko uba muri abo bantu bangana gutyo utazi ururimi rwabo byo gutera ingorane. Muri make ni hamwe usanga ugiye mu ishira hamwe ntugire ico ngukiramo. Ico gituma rero leta ibona ko ururimi rw'igiswahili tworushira mu ndimi kwitwararika cyane mu mashuri y'u Burundi. Uti rero kigeze cifashe gute? Igiswahili navuga ko cifashe neza kuko duhereye nko mu mwaka wa 2005 umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yaravuze ko igiswahili cigisha amashuri guhera amashuri matonya. Burya kera igiswahili cigisha muri kaminuza gusa. Naho nyene bigi igiswahili cyo kuvuga amajambo make nyene. Ariko rero guhera mu mwaka 2005 ururimi rw'igiswahili ururigishwa guhera mu mwaka wa mbere kuzoshika amashuri ahere. Hanyuma byerekeye amategeko, hari itegeko ryamaze gucamo n'abangashi amateka amenga muri 2014 rihi kibanza gikomeye igiswahili. Igiswahili urumva n'ururimi novuga rukoreshwa mu Burundi cyane mu nama nshinga amateka yo muri EAC. Urumva rero nagira ndababwire ko no munsi nuvuga ko ico giswahili naho hatabuze utugorane leta mu byo yitwararika giswahili kirimo. Ishure shingiro rya Muhinga ya mbere riri mu mashure yakira abana bagendana ubumuga butandukanye. Umuyobozi w'iryo shure Basomingera Jean Baptiste agashima urugero bagezeko kuko ngo nabigisha bahigisha bararonkejwe inyigisho z'ingene bafatamwe nabo bana bagendana ubumuga. Jean Baptiste Basomingera akavuga ko amashure bafise 90% yubatse mu buryo bwa kera butorohereza abo bana. Aravuga kandi ariko ko hatanzwe itegeko ryo kubaka
kububaka amashure ubu ko bategerezwa gushiraho inyubako zorohereza abana bagendana ubumuga. Kuri ngaha turafise n'ishuri twovuga ry'akarorero iryo bita Ecofo Muyinga ya kabiri aho hariho n'abigisha baronkejwe inyigisho z'ukuntu bofata abo bana. Twarigeze kuronka n'ishirahamwe Handicap International ryari rigeze kudufasha ahantu rahubaka n'utuzu twa sugumwe abo bana bafise ubumuga bashobora kwitunganiriza. Rero iryo shuri kubera ryegereye ikigo cakira abana bagendana ubumuga muri rusange niryo duca twakirira ko abana kuko bica biborohera kugira urugendo rugufi. Mugabo turaronka n'umwana umwe mu mashuri yo hirya no hino usanga agendana ubumuga mugabo akiga. Gabe ikibazo duca tugira ari nk'umwana afise ubumuga bw'amaguru kw'iryo shuri bitategekanijwe cane nko mu bwiherero gica kiba ikibazo mugabo bandi bagenzi babo barabafasha ari kibagoye bakabaherekeza n'abigisha baronse inyigisho zo kubafata mu mugongo kugira ngo babandanye ishure. Amashure dufise menshi 90% yubatswe mu myaka yahera. Nkumbure ikicu agateka k'abana bagendana ubumuga tutaragishimikako. Mugabo amashure yubaka ubu ivyo biba vyategekanijwe. Nk'amashure UNICEF twubakira ivyo barabitegekanya. Mbere na twatuntu tumwe murakabona kamwe umwigisha ahagarara ko ariko arandika ku kibaho bita estrade mu gifaransa ntakajya nta kabagahari. Ahandi uca usanga bashizeho na sinzi mu Kirundi nyene no vyita bita marampe aho umwana naho yo bagendera ku gakinga ashobora kudugirako bakamusunika atari zijyangazi gusa. Rero amashuri ubu turiko turubaka amashashu ubu ico kirategekanywa ko nibwirizwa duhabwa n'ubushikiranganje hamwe n'abandi bose badufata mu mugongo. Nayo kubijanye n'abana bagendana ubumuga bakenyegejwe mu mazu ntibajanwe ku ishure umuyobozi Jean Baptiste Basomingera avuga ko bafadikanije n'abajeje intwaro bategekanya gutanga inyigisho zo guhimiriza abavyeyi bakamenya ko umwana agendana ubumuga atari wo kunyegeza ahubwo ari wo kujana ku ishuri kugira ngo yige nk'abandi. Abari mu mihana duhimiriza igihe cyose mu ntango z'umwaka turi kumwe na nyakubahwa Mustanteri mu manama tugirana n'abene gihugu yuko atamuntu yonyegeza umwana ngo nuko agendana ubumuga. Iryo ni jambo ryamaho twama twavuze igihe cyose turiko turahimiriza. Ariko nivyo nitwovuga ngo bose baratahuye hariho abana bamwe dusanga mu mihana yuri kuratembera ugasanga umwana kigenda yicaye umuvyeyi atashoboye kuzana ku ishuri. Nivyo iyo ni intambamyi novuga noshira ku rwego rw'iwacu kuko amashuri yose burya twatezwa kuyahindura ku buryo yakira aba bana bose. Mugabo murazi yuko birasaba uburyo bimwe bisaba yuko duhindura inyubako zari zihasanzwe uburyo nabwo bukaba butari hafi ariko dusaba yuko ku rwego rw'ubushikiranganje ndetse n'abadufata mu mugongo bose bodufasha izi nyubako twari dusanganywe ziriko zirabano vuga intambamyi ku bana kugira ngo bashobore gushika ku ishuri atari gushika ku ishuri gusa ngo binjire mu ishuri mugabo naho bihererera ko naho twoje tugira ko tuhatunganya kugira ngo abanyeshuri bose ntihagire n'umwe asigara inyuma mugabo sinovuga yuko ico kintu turagitorera umuti turiko turasaba abadufata mu mugongo bose na leta isanzwe itwunganira mu kubaka amashuri bodufasha tugahindura izo dufise mugabe izubakwa zozo nshasha riba ribwirizwa umuntu yubaka ishuri dakurikije ajya amategeko n'ubwa mpuzamakungu kugira ngo umwana wese ashobore gushika ku ishuri. Tukibandanya n'amakuru avuga mu ndero rwaruka ruhamagarirwa gukora ivyo ruteza imbere bakirinda kuzerinze ako kama bagategwa na Bonaventure Nicimpaye umwanditsi w'ibitabo akongera kikorera utwiwe hari kuri wa gatanu mu gihe yari yaramutse ashira habona igitabo yanditse citwa ubuzima buva ahatoroshe une vie au pas de course agatumirira ugwaruka kugira umwete wo gusoma kuko iyo umuntu adasoma ubwenge bwiwe buragwa ingese kurikira Bonaventure Nicimpaye. Ubuzima umuntu wese aguma agiye uko ashoboye kugira ngo atere imbere nanje no munsi rero navuze ko nshoboye byatumye nca muri ibi nabijyaye kora kuraka nakunze kumira kakazi agaheba kwa kurondera amarero iyo kurse rero sakonti ubwo buzima kurse yatangwe nk'ivu izohera umwanya rero ataragera nivyo hari intambwe ihambaye nacitse ko mu minsi heze narahagaritse akazi imyaka 75 Imana yarampaye kuba ngikomeye imyaka 75 kagiye ntiyo myaka isigaye nzogeza kuyikoresha neza ngira ibintu by'ingirakamaro mugabo taho bisusa nivyo nahoramo umunsi nzozinduka niruka nja kwidara cyo babwira nti ugwaruka ndigwihende harabihenda bacyumvira ngo naka canke naka
azonteza imbere les relations nakuze je ndi umwana w'inyaka yo mbonye rero umuntu areruwe samadonera noze namwebwe naho mukiri bato muhora mubona umujene ubona kurikirana akakomera amashinaka ko atonye yuko bagererwa abantu nabuze akazi muri leta zari byagoranye hama nca ndinda kwibakoye hama rero ugwaruka ubuye namwebwe kugira ngo muri kubaraba ngo nakazonkiza no kwifata gutya nogira gutya kwifata neza no kurondera no kuguma wiga ico kintu agomba kukibabwira ni muje hamwe murondere ahandi hoho murazo kwihenda ico mbaye ndababwira coco ndabasa ntimugende kuba bagererwa abantu umuntu adasomye ubwenge bugwingese ni ukuguma usoma. Radio Nderagakura turabandanya n'amakuru mu myaka 3 iza abakozi baje gukorera mu bihugu vyo hanze bashobora kuzoba bangana ibihumbi 100. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro hari kuri wa gatanu aho yari kwashira habona ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi 6 aheze. Albert Shingiro akavuga ko ubushikiranganje arongoye bworohereza abasanzwe bakora mu mahanga iyo bipfuje gutaha canke iyo bariko bararondera impapuro z'inzira. Mu bijanye no gukorana nabo barundi baba bakongera bakora mu mahanga abo twise diaspora tubandanya dukorana nabo na cyane cyane nibi dusanzwe dukora byo kurunka abakozi hanze nabo nyene iyo bashitse baca bitwa ko bakorera bakongera bakaba hanze diaspora turamaze kurungika abakozi bashika hafi 500 muri Arabie Saoudite kandi n'ubaguma bagenda tukibaza yuko nko mu myaka 3 dushaka kuronka kumbure abakozi bashika hafi 100 baje gukora muri ibyo bihugu by'abarabu kandi bagenda basangayo n'abandi bashika hafi 6700 bagiye binyegeje mugabo dushaka basekuruke kugira ngo bashobore gukingirwa nabo nyene imbere y'amategeko bashobore gukingirwa kandi n'ubijanye n'agatekazi na muntu bashobore gukingirwa kandi n'ibijanye n'akazi bimwe bita protection sociale twarashoboye kandi kuguma dutegura yandi yahariwe abarundi baba bagakorera mu mahanga semaine de la diaspora iyo tubandanya nayo twitegura ikazoba mu kwezi k'umunani gaca kaba karyo keza kuri abo barundi ko kwishikira mu makomini wabo mu province wabo kugira ngo bashobore kuraba ico boterera mu bijanye n'iterambere ry'igihugu no kumenya ku vy'ukuri bijanye n'iterambere aho bavuka turafasha kandi abo barundi baba bakongera bakora mu mahanga kugira ngo bashobore kuza baratahukana utwabo atama taxi asabwe na cyane cyane mu bijanye n'abarundi bipfuje gutaha Burundu bataje mu biruhuko abo rero turabakurira ko amataxe ku bintu batahukanye mugabo bitari yo kudandaza barashoboye kandi kubategurira cyo no kwita ibiro bazoza baracamwa gikurondera impapuro z'inzira batiriwe baraca mu mabiro menshi ivyo navyo ni igikorwa ciza kizokorohereza abarundi kugira ngo bakene impapuro z'inzira basahi wacu Burundi bazi baroroherwa byo kuja kuronderera impapuro z'inzira mu bindi bihugu si coroshe uko bisaba yuko ubuhinga n'ibikoresho dufite byose tuza turabijana mu service ukorerayo ntivyoroshe mugabo uwo mugambi ni mwiza twarigeze no gutangura kuwukora mugabo kumbure buke uburyo bwe buraboneka tuzoshobora kumbure gufata nk'ibihugu bibiri muri Afrika ibihugu bibiri mu Burayi ibihugu bibiri muri Amerika aho umuntu ashobora kuronsa abene gihugu impapuro z'inzira batuye baraza mu gihugu cacu ahi Burundi. Kuri wa gatandatu niho hatigwa abasaserdoti bashasha muri paruwase Karinzi iri muri commune Mutambo muri diocese nkuru ya Bujumbura mu nkuka ya misa yaherejwe n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gerevazi Banshimiye ubusa yasavye abo batiyo mu mabanga kutadohoka kwibanga ariko bakaguma bambaza umukama mu gihe c'ingorane n'ibigeragezo ni inkuru ya mugenzi wacu Aloyizi Ndayisaba. Mudiakoni Bernard Nderagakura uremeye kuzokwamunyubaha kandi ukangamburukira twe n'abazonsubirira ndavyemeye. Uwo numwe mu badiakoni yari kariyemeza kuzogamburukira umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervasi Banshimiye ubusa aho hakaba hari haramutse hatigwa abadiakoni abapatiri abakorezi n'abasomyi b'ijambo ry'Imana ibirori vyabereye muri paruwase Karinzi iri mu ntara ya Bujumbura. Musenyeri Banshimiye ubusa mu nkuka ya misa yahereje yasavye abo batiwe mu mabanga mashasha kwibuka ko bahamagariwe gufasha Uburundi gutera intambwe mu kwemera kwabwo. Basaserdoti n'abadiakoni tugira twatire murame mwibuka ko muri rero mu bimana iturungikiye uyu munsi ngo mufashe iyo si y'Uburundi muyifashe gutera intambwe mu kwemera kwayo. Ni mwebwe Imana iturungikiye nimba mutowe nuko Imana ibona ko mukenewe murahabera abagabo
ku ruhande rwanyu nk'abatumwa mumenye kugira nka Yezu mu kuja murafata akanya ko kuja hiherereye kugira ngo iyo si yiriza mu kanwa Imana mugabo titerwa isoni no gukora ibiciye kubiri n'amabwirizwa yayo ntihave ibigarurira ngo bimike mu byayo. Mwami muvyitondeye byongeye mubahungabanya byose muribuke kuza muragira nk'abigishwa ba Yezu mukoma induru muyerekeza kuwa batoye kuko niwe wenyene azobaha intabaro y'ingirakamaro mu kwama bishura ati ntimugire ubwoba ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Murame mwibuka ko ukuborogera Imana kwiza kugirwa muri kwa gusenga mukuri cane cane mwishimikije ijambo ry'Imana aho muyagira Imana nk'umuvyeyi nayo ikagira icibishuye nk'umuvyeyi nyene abakunda. Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa yanabasavye kudacika inkokora bakitwararika intama z'Imana akaba yagize ati ku ruhande rwawe muzoba muragijwe nabwo nimuze mucika inkokora muzokwigisha musubire mugabo nkumbure mubona umengo biracari kwa kundi ntimuze mucika inkokora mushinzwe kuba abarezi b'ukwemera ukurera nako n'uguhozako mumenye ko mushinzwe kuba abarezi b'ukwemera muritwararike rero gufasha mushinzwe mukoresheje inyigisho z'ijambo ry'Imana n'inyifato nziza yanyu mubafashe gutera intambwe bagana ukwemera kubafasha guhinduka ntibagume gusa ku kwemera gushimikiye ku bimenyetso by'ubuzima bw'aha ku isi. Mwomenya rero ko hatiwe abakorezi n'abasomyi b'ijambo ry'Imana bashika 21 hatigwa kandi abadiakoni n'abapatiri 21 nyene ikarinzi muri komine Mutambu y'intara ya Bujumbura. Aloyizi Ndayisaba bwa radio Nderagakura. Aloyizi tukaba tugukengurukiye inkuru ya nyuma y'ano makuru yerekeye inkino muri za nkino z'umupira w'amaguru higanirwa ry'igikombe nkuru citiriwe nkuru nziza cup urukino rwa nyuma rukaba rwabereye ku kibuga cy'inkino Imakamba rwarangiye umugwa Vitaro utsinze ibitsindo 2 ku busa bwa Flambeau du Centre. Vitaro rero ikaba ari yatahukanye ico gikombe hamwe n'ibahasha y'imiliyoni zirenga gato 12 nuko rero nshuti namwe bakonzi baradio Nderagakura mwakoze kuba mwadutije amatwi mugatega amatwi ano makuru nshimire kandi na Jera Ntakarutimana ari muhinga bw'ivyuma mugira ijoro ryiza mwese murakoze.